ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 11 ntwarante y'umwaka wa 2025 uruganda ruhingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu FOMI rwarakiriye abashitsi bari barongowe n'umuhoza bikorwa mu vyajejwe harimo iterambere mu banki ijejwe iterambere muri Afrika BAD. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe FOMI Simone Nterampeba akaba yarabakiranye ugweze aca bacira ku mayange ico uruganda FOMI arongoye rumaze n'icyatumye biyumvira guhingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu ikingira ibidukikije n'ibinyabuzima ikanagwiza umwimbo mu burimyi. Ati cyatumye biyumvira guhingura iyo fumbire nuko isi y'u Burundi yatitutse itacimbuka nka kera kandi yiziziwe no mu rurazi. Asigura yuko FOMI maze kugira ubushakashatsi ku cyatumye isi ndimwe y'u Burundi no mu karere itituka, iryo shirahamwe ryaciye rigerageza guhingura ifumbire rimwe ivyunyunyu bishobora gusubiza isakanovera bigatuma isi isubira kwimbuka nka kera. Umuyobozi mukuru w'uruganda FOMI amenyesha ko urwo ruganda ruhingura ifumbire zitandukanye, aho twovuga FOMI Imbura itanga ivyunyunyu igiterwa kenera kigiterwa, FOMI Totahaza ituma ibiterwa cyane cyane ibinyantete bigira amagara meza bikimbuka neza, FOMI Bagara ikoreshwa ku biterwa vyamira mu kuzimu, hamwe rero n'ishwagara yo mu ndimo ivura umururazi w'isi. Simone Nterampeba amenyesha kandi ko ibikorwa vy'uruganda FOMI byamaze kwemezwa ku rwego mpuzamakungu kandi bamaze no kuja kubikorera mu bindi bihugu nka Tanzania n'ahandi. Aranavuga kandi ko bimaze kugira ico bifashije mu iterambere ry'igihugu n'abene gihugu. James Kinyangi yajarongoye abashitsi akaba yarashimye ibikorwa FOMI kirarangura, akamenyesha ko ishirahamwe ryagize neza kuko ryashimikiye ku bushakashatsi bufatiye ku gutorera inyishu ingorane zari zihanze isi ndimwa hamwe no gutorera inyishu ku ngorane abarimyi bafise mu bijanye no kugwiza umwimbu. Imbere yo gusozera urugendo rwiwe yaboneyeho kwipfuriza ishirahamwe FOMI kubandanya ritera imbere mu bikorwa vyaryo.